abantu 20 nibo bamenyekanye ko bishwe, muri abo hatowe ibiziga abantu 16. Umuntu umwe niwe yamenyekanye ko yasinzikarijwe ubuzima bimwe bita torture. Abantu ndwi nibo bahagaritswe barabugwa irengero n'imiryango yabo. Umuntu umwe niwe yahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri abo bashikiwe nayo mabi harimo umukenyezi umwe n'umwana kivuka bamenyekanye ko bishwe. Abagirizwa ayo mabi harimo abapolisi bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bigaye mukuru wegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bamwe bari mu rwego rw'iperereza rwega mukuru w'igihugu, hamwe na bamwe mu majeje intwaro. Ico cegeranyo kandi kiragaruka ku bijanye n'umutekano muke, aho habonekejwe abantu bapfuye, maze benshi harimwo abapfuye kubera aho habaye ibitero by'abitwaje ibigwanisho. Umuharanira agateka zina muntu usozera wiyamiriza kudahana kw'abayendanse, maze ugasaba leta y'u Burundi kugira amatohoza atawegamiye kugira ngo abagirizwa ayo mabi bose bamenyekane kandi bahanwe ata nkunzi.